Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo tubifurije mujyanye no mubanyi mushishikare kugubwa neza muturamenya na Jean Imana irambona abaje wese hano ndabatunganiza kino kiganiro igitondo gishasha imisi yose cyatunganijwe kandi nije ndakibashikiriza igihe cyose cyatunganijwe ndabaha ikaze rero mwebwe bashasha igihe ari rya mbere kumbure mu ifatikanije natwe muri bino biganiro igitondo gishasha kumbure kugira ngo mudoze muramenya yuko twashyize ku ibiganiro twona basaba mbere kudushigikira kumbure mukoresheje gufyonda kuri sabona cyangwa subscribe bivana n'ururimi telefone yawe irimo hanyuma gutyo mudutere intege urubuga rugume rukura abantu bagume biyongera gutyo natwe tubona ko tudatamba twirorera none rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira ni muri za ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi nongeye kugaruka kugira ngo tuvugane namwe muri ano majambo ari muri zino indirimbo zatubereye umugisha indirimbo zatureze indirimbo zadukujije mu masengesho mu biteramo no mu myanya itandukanye twagiye turafata ni indirimbo zadukujije zitugeza aho tugeze ubu naho niyo tugishishikara kwifuza gushishikara kuva mu bwiza tuja mu bundi none rero n'indirimbo y'inimero 219 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi iyi ndirimbo rero ikabivuga gute twama tuyisoma amajambo amatuyasange tubone guhava dusenga mu kanya kari imbere muri iyo minsi tuko twifashisha ibiganiro byo mu gitondo gishasha gusumba kumbura gufata ibindi biganiro bisanzwe bifata umwanya muremure cyane nk'ibiganiro umutima w'ubugingo tudaretse gufata kumbure dusomera n'amajambo avuga ngo ibyo nkora nkiriho aho bizorangirira aho kudapfa kuzokura gupfa nindashika mw'ijuru nzosanga y'umukiza azonyakirana neza ame ikaze nzonezerwa mbonye ubwiza bwo mu nyonga hiwe nzomushimira mfise umunezero imbabazi n'ubuntu n'urukundo byatumye ahomba mu rugo rwo mw'ijuru ndetse cyangwa tukivuga ngo abariyo nkunda bariko baranyakura bamwe twasezeranira ku ruzi ariko uwo nipfuza cyane ko twebonana ni umucunguzi wanjye yayiguze igitero cya kane nacyo kivuga ngo azoncisha mu kirimba ashikame mu rugo anyambitse impuzu zera derere nzoririmbana n'abera indirimbo ya Mose ndipfuza cyane kubona umukiza dusome rero ikitabizo cy'indirimbo twagisinje n'ibigirana kugira ngo tugisozere rero kubera murazi yuko indirimbo zisanzwe zitunganijwe buri gitero gikurikirwa n'icitabirizo buri gitero gikurikirwa n'icitabirizo none rero reka tugisozere tuvuga ngo nzomuhagarara imbere yize nzomumenya mbonye inkovu mu biganza byiwe Imana yacu nihimbazwe bene data rakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi none n'amajambo tugomba dusangire iyi ndirimbo iri mu ndirimbo zashizwe mu mugwi w'indirimbo ziswe ngo ni indirimbo zivuga ku by'ijuru ni iz'ijuru indirimbo z'ijuru indirimbo zivuga ku bijyanye n'ijuru Imana yacu nihimbazwe n'umuririmbyi rero yavuze muri ano majambo yiwe aho yerekana neza mbere mu ijambo ry'umutwe ngahayi ukurikiranye kumbura ijambo ry'umutwe ryo barivuze mu cyongereza mugabo mu kirundi kuvuga ngo ubwa mbere na mbere cyane imbere ya byose umukiza yavuze ngo my savior first of all yerekana yuko ibindi byose bizoba azonezerwa azogira kuriya ariko ngo mugabe ikintu cya mbere niyashika mw'ijuru akeneye afitiye icaka afitiye inyota afitiye inzara yumva afitiye igishika gusumba ibindi byose ni umukiza ngo yamwiguze Imana yacu nishimye kuko arabsanse y'uwo mukiza umuririmbyi bigomba kuvuga yuko yemeje neza yuko atoshitse mw'ijuru atobaye mw'ijuru
mugayo kubera umukiza yamucunguye, kubera umukiza yaje akaza mu isi akabambwa agapfa akamucunguza urupfu rwo kumusaraba, avuga ngo hariya ninagera mu ijuru ikintu ca mbere nzorondera ni ukubona umukiza wanje yanyiguze. none rero twebwe novuga ngo intambwe ku yindi mu majambo kumbure make kuko ntiduhava turi mu mwanya muremure cane wo kubibamwo. Igitego ca mbere yavuze ngo ivyo nkora nkiriho aho bizorangirira. Iyumvire umuririmbyi ariko araririmba, kumbure mw'ishengero murabona yuko tumenyereye kubona korale ya mbere, iya kabiri, iy'urwaruka, iy'abapapa, iy'abamama n'ibindi, iy'abanyeshure, iy'abakozi ba leta, ngira ngo sinzi ko abone iz'abagwizatunga. Baze nigeze kugunda kubona mugandi bagakora abagwizatunga baca kumbure mu bafonctionnaire sinzi. Iyumvire rero ya migwi y'amakorale iri muri eglise yanyu aho urusengera. Umuririmbyi yarahagurutse atanguye kuririmba avuze ngo ivyo nkora jewe mubona ngaha imbere yanyu aho bizorangirira. Hariho igihe ivyo nkora bizorangirira, ntibizokwama gutya, bizohinduka. Hariho igihe cyo gukora hakabaho n'igihe cyo kugodoka, hariho igihe cyo kuruha hakabaho n'igihe cyo kuruhuka. Nanje mfise ivyizigiro ko hariho igihe ivyo nkora bizorangirira, ca gihe nzohamagarwa, ca gihe inzambi izovuga, ca gihe abakoze bakoreye Imana mu mwemu no mu kuri bazotumwako, bazohamagarwa kugira ngo bagende kugororerwa. Urumuri avuga ngo ivyo nkora rero jewe aho bizorangirira, ivyo nkora nkiriho, ivyo nkora nkiri muri ino si aho bizorangirira, aho ikintu kizoba ico gihe ukudapfa kuzokuraho gupfa. Ico gihe ubugingo budashira buzotsinda urupfu. Ico gihe nta gupfa ukundi kuzoba kukiriho. Ico gihe ukudapfa kuzokura gupfa. Aravuga ngo rero ninashika mw'ijuru hariya nzosanga y'umukiza. Ni koko hariyo n'abandi, hariyo ba Eliya, hariyo ba Daniyeli, hariyo ba Shadraka na Meshaki na Abedenego, hariyo intwari, hariyo ababaye abahizi mu kwizera, hariyo ba Aburahamu, hariyo n'abandi babaye abahizi mu kwizera batabarutse amahoro. Ariko uyu muririmbyi wewe atumbereye kuvuga ngo nzosanga y'umukiza, kandi umukiza wanje azonyakira neza, ame ikaze. Imana yacu nihimbazwe. Hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice c'14 amagambo avuga ngo imuhira kwa data hamazu menshi, iyaba atarahari mba ndabibabwiye, ariko noneho kubera yuko ahari ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo aho nzoba ndi nanje abe ariho muzoba. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero iryo jambo ni rimwe mu majambo nawe atari kwirengagiza, ni rimwe mu majambo nawe yazirikana, ni rimwe mu majambo yabitse muri Nibate nk'isezerano, aravuga ngo nzosanga y'umukiza wanje yanyiguze azompa ikaze. Ico gihe ngodotse mvuye mw'isi, ivyo nkora nkiriho birangiye, nsozereye urugendo rwanje amahoro, ntabarutse ntsinzi isi na Satani mu narupfu na kuzimu, nzosanga y'umukiza. Imana yacu nihimbazwe. Ariko arashimangira avuga ngo umukiza wanje imbere y'ibindi byose niwe mfitiye icaka, niwe nkeneye. Imana yacu nihimbazwe. Umuririmbyi yarageze ku yindi ntambwe, yarageze ku rundi rwego,
yarumva yishingira intahe, yarumva yemezwa n'Imana mu mutima yuko azojayo, azotaha, kuko nta jwi ryamwagiriza ikibi, nta jwi ryamutsindisha. Yaririmba ibintu yiyumvamo, yaririmba ibintu yumva aviva abayemwo, ashira mu ngiro ibintu bizima muri we, bifise ingufu, bifise imbaraga, bifise ubushobozi. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero bavuga ngo mu citabiri bavuga ngo nzomumenya. Yesu nashimwe, nzomumenya nibazorinda kumprezana ngo bambwire ngo urya ni naka, oyaye nzomumenya, ngezeyo nzomumenya, nzomuhagarara imbere nkize urupfu, nkize ibyo nahuriye nabyo muri ino si, nzomumenya, nzomutazira, nzomutaha. Ntibazokwego barambwira ngo raba oyaye, ariko nzomumenya. Baravuga ngo nzomumenya mbonye inkovu mu biganza vyiwe, za nkovu mu biganza bacumita n'imisumari, nzibonye nzomumenya ko ari we mucunguzi, yancunguye, yanyiguze. Imana yacu nihimbazwe. Dutera tubandanya rero mu gice cya kabiri yavuze ngo nzonezerwa mbonye ubwiza bwo mu nyonga hiwe, nzomushimira mfise umunezero, imbabazi n'ubuntu n'urukundo byatumye amahomba mu rugo rwo mw'ijuru. Imana yacu nishimwe. Murumva imirindi ko yaranezerewe kandi ariko aravuga ingene agiye vyifatanye. Ubundi yavuze ngo tuzorabikwa n'umunezero tubonye abera, tubonye umukiza, tubonye ibitsibo duhawe bihuye n'iby'ibikorwa twakoze. Imana yacu nishimwe. Yavuga rero ngo nzonezerwa mbonye ubwiza bwo mu nyonga hiwe. Izi ni indirimbo zivuga mw'ijuru, niko yumva ahishurirwa, niko yumva yemezwa na Mukemwera. Uyu muririmbyi rero abandanya kare ku gitero cya gatatu aravuga ngo abariyo nkunda bariko baranyakura. Mu gitero cya gatatu yavuze ngo abariyo nkunda, ni ukuvuga hariya mw'ijuru bariko baranyakura. Bamwe twasezeranira ku ruzi, ariko nubwo bariko baranyakura, nubwo rero bariko baranyakura, nubwo mbona yuko bipfuza mwaje ko nabasangayo, ariko nubwo biruko abo naco bimbwiye kiriya cyane, kuko ufitiye icaka, ufitiye igishika, nuzoba yatumye nemererwa kuzoja mu rugo rwo mw'ijuru. Imana yacu nishimwe. Bavuga ngo ariko nipfuza cyane ko twebonana n'umucunguzi wanje yanyiguze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakozi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyo musi, sinzi muri no minsi nawe ivyizigiro ufise byo kuzetabaruka amahoro. Sinzi ico Mukemwera avugana nawe, sinzi ico umutima wawe ukubwira, sinzi ko wumva nawe wemezwa mu mutima yuko ugiye kuzohava usangayo umucunguzi yakubambiwe, yakwiguze. Sinzi ko ivyo vyizigiro ukibifise, kuko muri ino minsi turavye ubutumwa buvugwa, turavye abasiguzi ba kino gihe, turavye abavuga ubutumwa bwiza, bavuga ijambo ry'Imana kumbure bo mu mpande zine z'isi zitandukanye, usanga umenga ubutumwa bugezweho muri ino minsi bwitaweho, abantu bose bashashaye bipfuza, bagomba kumva mu matwi yabo, umenga si ibyizigiro bizima dufise, kuko ijambo rivuga ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Baba rero umengo muri kino gihe, kino kinjana turimwo cyo mu gihe c'iherezo, umenga ibyo abantu biteze si ibyo kuja mw'ijuru, si iby'uko inzamba yovuga bagatabaruka amahoro, bakagenda kuruhuka imirimo baruriye muri iyi si. Oya, ahubwo umengo mu byatumye bakizwa
bakizwa mu kugira ngo bacakire amaviza, mu kugira ngo baronke amazu meza, umengo nico kintu abantu bakizwa barondera. Muri kino gihe umuntu bukene busagirije azi kumengo guhundira mu Mana nibyo byiza, yogenda muri eglise hariya barafashanya, akagenda atari kubera yuko akijijwe, akagenda atari kubera yuko akunda Imana, mugabo akagenda kubera yuko hari izindi nyungu arondera. Imana yacu nidutabare. Hariho umuntu umwe nigeze kubona mu gihe carenganye, iyo muntu yakurikiranye sanga igituma agenda gusenga muri eglise yasengamwo, wanashaka akaririmba, wanashaka agakompoza indirimbo uwo muntu, mbere no gucuranga agacuranga, no gutamba agatamba. Sinzi ko novuga cagisirimba tumenyereye kubona muri kino gihe ca none, ariko mugabo sanga icatuma bikora nta muhamagaro uri muri we, kuko yava muri ibyo agaca agenda mu vyaha, yava muri ibyo kuwa Mungu agaca agenda mu vyaha. Ubumara yakora sinzi neza bukubwira ivyaha vyari muri we, naho kumbura ngo nta nyandiko uragahonze, ariko mugabo hari ibintu kugira ngo ubone neza utorinda kwambara amarori. Uwo ari we wese ariko avuga ati naka karabaye naka nabyiye. Uwo muntu rero kubera ko bamufasha, kubera ko bamuha ibintu, kubera ko bamuha kumbura imitahe, kubera ko bamufasha ibi na biriya, uwo muntu ukurikiranye neza ugasanga iryo shengero ntahari muri ryo, nuko rimuhemba, nuko abona agashahara. Kandi muri ino minsi burya bireze, muri ino minsi bireze, umuntu ugasanga ariko arahimbaza, akaguruka agatamba, icuya kikabira, akavuza cagisirimba, agacuranga. Mugabo ukurikiranye ugasanga iyo yavuze ngo bamwongere ku mushahara ntibamwongere, agaca ahera ntazi. Ni ukuvuga uyu muntu naho yahora aza ni kubera agashahara ahabwa, si kubera umuhamagaro. Muri ino minsi mugize rusansuma muzosanga bariho mwene abo kandi baragwiriye, acuranga, aririmba, yantona, akompoza indirimbo, eka ntiworaba wogira ngo ni gukunda Imana. Mugabo ukurikiranye neza ugasanga umunsi kuri konte wa buri kintu kijako, umunsi batomupfumbatisha, umunsi batomuheza, bavuga ngo guhezagira umukozi w'Imana ngo yaduhezagiye, natwe tumuhezagira. Umunsi batomupfumbatisha ya noti y'ibihumbi 10, ya noti ya 2, uwo munsi ngira ngo niyoryama, uwo munsi ngira ngo niyosinzira, uwo munsi womengo niyasinze. Muri ino minsi nene abo baragwiriye bene data, kubera umenga ibyo bakurikira n'ibyo nyene. Ariko uyu muririmbyi bigaragara neza ko ico yakurikiye kwari uko afise ivyizigiro vyo kuzoja mw'ijuru, vyo kuzosanga y'umukiza, wa wundi yamwigura, wa wundi yamucunguza urupfu rwo ku musaraba, wa wundi yamubwira ngo ngiye kubategurira hanyu, nanje nzogaruka kubajana kugira ngo ahondi abariho namwe mu Imana yacu nihimbazwe. Sinzi rero muri ino minsi burya wosanga uri muri uyo mugwiga, wowe uri kuraraba ino video aha wosanga uri muri uyo mugwi. Kandi n'ikimenyamenya iyo ugiye kuririmbira ahantu, urabona muri ino minsi hari abantu baririmba ku giti cabo, hariho abantu bafise ingoma z'umumaro zo gukomboza, zo kuririmba no gusohora basohora, ariko mugabo agiye kuririmbira ahantu ntibamuha amahera, ntibamupfumbatisha. Uwo muririmbyi biraheze ntimuzosubire kumutumira. Ikizokwereka yuko uyo muntu akurikirana amahera nuko nimwamutumira ntazoza, kuko abazi ko bamutumiye kuri gusa, kandi nawe ntabaje gutanga ibya gusa, abariko arakorera inoti. Nibuka muri imwe y'umuntu ari aho yavuze ko yahuriye n'umuririmbyi ari aho akomeye rwose, mu baririmbyi baririmbira muri hakurya muri Tanzania, bahurira rero muri Congo. Aba rero babirije sinzi de barariko hanyuma rero acaca babwira ngo twebwe dukorera amafaranga, ngo twebwe dukorera amafaranga, ngo nimugire ngo byari ngo twabiherewe ubu ngo tubitangire ubundi. Kandi muri ino minsi hariho amanuze menshi abisigura, akwereka yuko amayuniforume, gusohora indirimbo, kandi koko nibyo birazimvye. Ariko mugabo ikibazo n'akaga gakomeye bihari ni uko usanga umuntu yaciye aboha n'ayo mafaranga, ugasanga umengo niwe wenyine yakijijwe kugira ngo ahondere. Rero niko ndavuga ko hari abantu umengo bakijije kugira ngo
birondera ibyo mw'isi kuko ibyo mw'ijuru umengo sibyo, umengo byaratevye umengo ntibibaho. Mbere muri ino minsi hariho n'ubwenge bwinshi busigura bukerekana yuko ataho tuzoja, akakwereka ngo naho ivyo ntibibaho. Muri iyo minsi heza hariho umuntu yanyatatse aciye kuri WhatsApp, urabona ko nimero tuba twazishizeko kumbure atabakongo ngo muje muvyo bintu musigura ngo ngwino ngo tubisesangure ngo tubirabe bivyo bintu muvuga ngo vyo kuja mw'ijuru, ngo mw'ijuru muzoja kugirani. Biratari rero ibintu vy'iyobokamana biratari nyene. Novuga ngo bimeze nk'urumogi burya ruborera umuntu yarinyoye, utarinyoye ntashobora kumva, ntashobora kurumira ntazi ivyo ari vyo. Kandi navuga hano naho ngo ni n'indwara y'ibisazi, umusazi n'inasaruki n'ibisazi vyiwe. Ibiremera n'ivyo Imana yacu nidutabare bene data bakundira kino kiganiro Igitondo Gishasha. Rero no mbere ndavuga ngo mu kurangiza abo bazoncisha mu kirimba ashikane mu rugo ayambitse impuzu zera derere, nzoyirimbana nerera indirimbo ya Mose, ndipfuza cane kubona umukiza. Dusozerere ngaha rero, ndipfuza cane kubona umukiza wa wundi yanyiguze, wa wundi ndipfuza cane kubona umukiza. Mbega muri ino minsi ubwo wipfuza kangahe kuzobona umwami? Wipfuza kangahe kuzoja mw'ijuru? Wipfuza kangahe iherezo ryiza? Iyo mitwaro umengo ntikibaho, kuko ivyo bintu umengo naho kumbuye umuntu yokwiye muri ivyo mw'isi vyoba bihaye, umengo nyene ivyo bintu umengo sinzi. Niyo mpamvu ubona abantu biruka inyuma y'amafaranga gusa. Ivyo vyari bw'Imana mubabaze. Nawe n'umuntu ejo bundi yigaga no kundongora mu bikorwa vy'Imana tukiri muri kaminuza, abo twasengera yarandongoye, ariko ubu igihe cose tuvuganye nta vy'ubwami bikivugwa mu kanwa kiwe. Ubu yiruka inyuma y'ifaranga gusa. Mubaza ivy'ifaranga, kandi mubajije ivy'ingene barondera ifaranga arashobora kubigusigurira kabisa, akabigusigurira neza, akabikumvisha. Ariko mugabo ivy'ubwami bw'Imana caje twavugana ngwino tube turayaga, tube turaganira ivy'abisi batazi, vyabiyaga twavugana ivy'abisi batazi. Ubu ntibigifise umwanya, mugabo ikibazo c'amafaranga, ingene umuntu yorondera amafaranga, ingene umuntu yabyaza umusaruro. Ukeneye amafumbire yotuma uronka amahera, ukeneye umuntu akubwira imitwe, imikenyuro, ingene wokina amadiri y'amafaranga. Nari kuvuga ngo uzoze ndamukwereke, azori gusigurira neza kubera arabimetriza neza kandi arabibayemo cane. Nawe mugabo kandi sinzi mbega no kurondera amahera si bibi, ariko mugabo none ivy'ubwami bw'Imana vyo gutemweneda ubwo niyo bivuye mu bindi yavuze ngo nzomumenya. Ico gihe mbonye inkovu mu biganza vyiwe nzomumenya. Ndipfuza cane kubona umukiza. Ubwo uracipfuza kubona umukiza, uracumva yanza n'inyota byo kubona umukiza muri wewe. Ubwo ntivyazimye, ubwo ntirumye, ubwo niwamaze kuba n'agati kumye. Sinzi ingene bimeze, ariko ino ndirimbo itubwiye amajambo adasanzwe umuririmbyi aririmbye avuga kuri izi ndirimbo ngo zahariwe indirimbo zivuga ivy'ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima wawe Igitondo Gishasha c'uno munsi mbega none bimeze gute? Ubwo muri ino minsi ibi vyizigiro vy'ipfuzo ntivyahagaze, ubu ntibiruka gusa inyuma y'ivy'isi gusa. Twagomba dusenga Imana, nagomba ngusuzume urabe ni ikihe canyoshe ubugingo bwawe bw'ikemu kigatuma wumva zambizi z'amazi y'ubugingo ziburuka muri wewe zitakidudubiza. Ni ikihe catumye ryaje ryakemu yera ryaguma rigukumbuza ijuru, rigukumbuza ibizoba muri kazoza, rikwibutsa ivyizigiro bizima wahagurukanye igihe wakizwa. Ni ikihe kintu catumye iryo jwi rizima? Ni ikihe kintu catumye wumva yuko iryo jwi rinyora rikagenda rishira iminwe yawe? Ni ikihe kintu? Mbega wumva wobwira Imana ati Mana mfasha, mpindura, ngirira neza. Erega maze iminsi
ndabiri by'isi gusa ndiko ndabonera amaviza nzoca muri Serbia nzoca nanana ibyo nibyo bindimo ariko ibyo ubwami umengo waratevye kuza nacinda bivamwo hamwe wabwira Imana ati Mana ndagomba gusubira kuba hahantu ndagomba muri yavuze ngo ndagomba kubona uwambambiwe ndagomba none rero byari byiza gusubira aho hantu reka ntacyo bitwaye n'amahirwe uzoguma yarondera kandi no kuyaronka uyaronka mbere mu ry'Imana ryo rivuga ngo duharanire ubwa mbere na mbere kuronka iby'ubwami bw'Imana hanyuma ibindi byose tuzogerwa none rero kugenda amafaranga uzoyaronka ariko mugabo kandi iby'ubwami bw'Imana nabyo nyine ntibukubite swata ntibiguce iruhande gushaka usanga wabihombe dusenga Imana rero ngira ngo tubigeneshe kandi mukiganira twagomba ko kiba kigufiya ariko nizere yuko ari amajambo y'ikimazi nawe akubwiye kuko gusubira gukumbura kuzoja mu ijuru kuzobona uwagucunguye uwagupfiriye ku musaraba dusenga Imana mwami Yesu tugushimiye cyane kubwana amajambo twumvise umuntu wese ayirabishije ko umuntu wese avuze ngo Mana mbabarira erega muri ino minsi ndaharanira cyane kureba iby'isi ariko iby'ijuru byateye bikama muri jewe iyo umuntu avuze ngo numubabarire numuguze ko imbabazi asubire yemeze nawe urakoze kuri Imana turakuragije abakozi ba bino biganiro aho bagiye kwirigwa mu bikorwa byabo bya misi yose ubagirire neza ubazigame ubiyereke ubabe hafi ubabere inyishu muri byose na hose mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubyizeye amen.